tutavuye muri iyo ngendo yo kuvanga politike n'ubu budandaji burya ça ne va pas. Yakeneye ko haba umurongo hakaba des activités politiques zimeze neza zihembwa neza. Je dis bien zihembwa neza. Hakaba na des activités génératrices de revenus ziteza imbere umuntu akagenda akakora inoti zikinjira muri caisse de l'État twende. Ngaha mu Burundi dufise atunyinshi, dufise des minéraux, dufise l'Olac, dufise Congo, tunakosa nini? Ikindi nensistako amashure s'il vous plaît, amashure yacu ni poto iri ndeko pe je sintinya kubivuga iri kuraraba ufata abanyeshuri bahijeje université secondaire iki uze kubakoresha examen yo kuza gukora imoyera yo kuza gukora iki usanga wapi? C'est quoi cette histoire? Oya none aha nyene turi aha jewe ntwicaye aha muri iki gihugu cy'u Burundi barahara ariko je vraiment ntabonze urazi ko nisaziye sinciruka cyangwa waze kubavuga ubazi. Oya jewe ntuhavuga none byo ntwari cyo ubu hari ico ncera akantu wagumye uvuga uti akantu wagumye uvuga uti harinda kuba igihugu icyuka gituma abantu bahahurumbira. Ewana wewe uri secrétaire général de l'État nyene icubahiro nguriye muzicare mu vyiki arafise abakozi murafise abakozi jewe sinshaka kwivanga mu bitanda none kubereka abakuru ari bo bokwihutira kutagomba gutanga ikoro bo bira jewe ntabwo nzi ko arabakuru ariko jewe ndaritanga urayitanga kabisa neza ijana kwijana nk'ubu Avril ya Mars yaheze nararisha warahejeje none no munsi wohimiriza ababwirizwa gutanga ikori bose ubereka iki cyotuma baritanga. D'abord il faut yuko buri muntu ahari afise ibikogwa cy'ubudandaji cyangwa by'amahinguriro activité économique yuko gutanga ikori ari itegeko kandi yuko ari kuneza yiwe uti kuko je uje kunsaba ide intuze ikori aho nsanga n'umutahe ngomba kuwuguha nca ndabiheba none ikori tiko turasaba rero ibyo ndiko mbwira abashinga amateka namwe bwabo batware bari ngaha ngize Imana yiga bose baraha bari ngaha n'ubundi nico gituma je mu permis yo kwivuga nabuze nk'iki kintu ndakidudurire ifo yuko baharura neza amakori ukuntu ameze kuko hariho amakora aremera ugasanga umuntu ariko arasubira inyuma aba batunzi bafise ibifaranga n'ibiki bari kubirukanga aha iga ni mwebwe bafise ibifaranga jewe akawiti stone ni kuvuga ngo ni nabifaranga kaya gatoya atani cyo kamazi cyase amafaranga menshi make uzobaza abandi wabe ko araho duhuri bavunira akagohe basa wo yafise abo bayafise ni baze ariko bitegwa na politique nationale kundi imeze politique nationale il faut kwiba politique nationale d'intéressement ituma babona makarusho uje yunguka iyo umuntu wo hanze azanye amafaranga akadandaza atunguka haca yigira je ivyo ndabifitiye experience kuko hari habo nigeze kuzana ubwa mbere nagira ntangurire kububahwa abashinga amateka n'abakenguza amateka nibo bambere nagira ntangurire gutera kamo kubera iki abashinga amateka n'abakenguza amateka cyane bari mugambwe uri ku butegetsi hariho programa bemereye abene gihugu programa bateza kurangura abene gihugu igihe bitoza hari programa y'umugambwe iyo programa kugira ngo irangurwe bisama makori kuko nico kintu gikomeye cyane hari programa umugambwe ashize imbere wemereye abene gihugu uzokora kiriya ivyo nubwo nyene icubahiro yavyemeye atafise amakori nta na kimwe azoshikako abo mfasha rero ni bande nabo bashinga amateka n'abakenguza amateka bazagenda kumobiriza kuca mu bene gihugu
kugira ngo babahimirize batanga amakori baza gukora ico gikorwa cyo gufasha nyene icubahiro umukuru w'igihugu mu gushira mu ngiro ya programa y'umugambwe washize imbere. Rero abashinga amateka n'abakenguza amateka barafise muri iya mission yabo ya contrôle de l'action gouvernementale barafise uruhara rudasanzwe bwo gufata iya mbere muri mobilisation y'abene gihugu mu gutanga amakori. Ego hari akantu yavuze president Ndayizeye ati birashika abantu bakayatoreza mu mufuko, ubu ngira ntabayatoreza mu mufuko ubu. No, gutoza amafaranga mu mufuko ati ubu birashoboka, nibwo mushatse kuvuga ubu vyoshoboka ugasanga hari abayatoreza mu mufuko. Bo nta cigwa ndagira mugabo birashoboka ugasanga bayakatishije. Yego cyatugaruka kumbure kuraba icokorwa kuri ico kintu, ariko mbanze subire gatoyi kwa president Ndayizeye. Ikabanza reke ndakubwire kuri ico kibazo uheje kumubaza. Iyi nagira ndakizane hi kizane. Nagira ndakizane ngira nti uno munsi birashoboka yuko hoba hari babandi wavuze batoza nabi bagatoza batoreza mu mufuko. Ni nkuko uvuga yuko iki gihugu atabasuma bahari. Ngasi mwijuru. Si mwijuru namba. Naye amaprison ntahari ntibama bafunzwe. Ibyo nibitoyi nibisanzwe. Kuko leta ihari kugira ngo iziragorora abo bose bakora nabi. Ariko tugaruke kuri ibyo by'amakori nyene uri kuravuga. Ego ujya umuhomme d'affaires cyangwa umunyagihugu asora kuyo yungutse. Iyo yahombye ukaza kumusaba gutanga ikori uri kuramuhohotera urantegeye. Nico gituma iyo turiko turavuga amakori no kuyatanga tubanze dusubira inyuma twisunge turabe mbega iri kori turiko turasaba niryo nirigezweko, kuko je uje kunsaba intuze ikori aho nsanga n'umutahe ngomba kuwuguha nca ndabiheba. None ikori tiko turasaba rero ibyo ndiko mbwira abashinga amateka namwe bwabo batware bari ngaha ngize Imana yiga bose baraha bari ngaha n'ubundi nico gituma je mu permis yo kwivuga nabuze nti kintu ndakidudurire. Ifo yuko baharura neza amakori ukuntu ameze, kuko hariho amakora aremera ugasanga umuntu ariko arasubira inyuma, canke ugasanga ivyashara ntavyo kubera politique commerciale ishobora kuba itameze neza. Nihajye bavuga ati trop d'impôt tue l'impôt. Ico kintu nukwama tugifise ku mutima. No kuvuga yuko igihe urenza hagutera uje imbere ugasanga ya sahani twahora duha ko leta nta kiriko bugaye. Nonaho uri kurakori nimuze muravuga rero ngo gutanga ikori, abantu bategerezwa gutanga ikori kandi barabizi, nta muntu numwe atabizi. Nta muntu numwe ashobora kwinyegeza ngo ntashobora gutanga ikori. Jewe iyo ntaratanga ikori sinumva nditrangiye kuko amahera mba mfise sigwanje. No utanga mu mutahe tanga mu nyungu. Oya kugeza ubu ndacaheya kugeza ubu ndacaheya ariko hari habugara. None nkabo ntibaba bagowe. Donc iyo tuvuga ikori jewe nsubiye mu byo navuze kare, nta muntu ari ngaha muri iki gihugu afise activité yibaza yuko atagomba gutanga ikori. Uwo bagibaza ni nk'aba batripota busuma batripota baza barafata, ariko umuntu nyawe w'umudandaji arazi ko ategerezwa gutanga. Ariko honorable Sizo Hagere yavuze ati abakuru bateza gutanga ikori ni usanga mu bakuru nyene ari bo bagomba gukwepa ikori cyaye kurihunga. Naho rero mbwira aho simwebwe ni naho rero mbwira son excellence na inspection generale yuko barikanura, kuko ushobora gusanga bene abo badatanga iryo kori ari bo batuma amakora aduga. Kubera iki? Kubera yuko usanga leta yabuze ikikoresha kugira ngo ihemba abo abakozi ba leta. Alors que yagiye mu mifuko y'abadashaka gutanga ikori. Il faut être très dur kuri abo bantu.
ni ugufata inkoni pe sans pitié utavyumva atahe. Nicyo gituma icyo kintu wowe uvuga rero utiyandi tumukuru ntiyambarira inkota ubusa nayikoresha abusolima bijya agenda vyemera nkuko ndakubona. Iyo umuntu muretse ntatanga ikori haca yirara. None kubera ko abakuru ari bo bokwihutira kutagomba gutanga ikori bo birara. Jewe ntabwo nzi ko arabakuru ariko jewe ndaritanga. Urayitanga kabisa nezi jana kwijana. Nk'ubu Avril ya Mars yaheze nararisha warahejeje. None no munsi wohimiriza ababwirizwa gutanga ikori bose ubereka iki cyotuma baritanga. D'abord ifo yuko buri muntu ahari afise ibikogwa by'ubudandaji cyangwa by'amahinguriro activité économique yuko gutanga ikori ari itegeko kandi yuko ari kuneza yiwe uti kuki. None niba adandaza ngaha akadandaza ibitoke bizoza ku mutwe cyangwa bizoza ku modoka. Aya mabarabara adakozwe none bizogera ngahi Bujumbura gute? Telefone zidakora none azokora commande gute? Urantege n'ubundi bururero nk'ubwo abanyagihugu bacu bagomba gutegera yuko gutanga ikori n'umurimo mwitumo. Si ibintu byo kubembereza n'umurimo mwitumo. Icyo igisabwa leta ni ikihe? No gushiraho ibitigiri bigendeka aussi bituma leta ibaho. Na leta nayo nyene no kuyigarukirako. Uyigarukirako gute? Erega leta irashobora kuyorganiza ikagira abakozi ba leta umuyoro. Hari igihugu jewe nagiyemwo simvuga icarico wasanga aba mu kwinjira ugiye mu biro wasanga abakozi nk'umunani bari hajya bicaye bariko bariterera isuru. Shefu yakenera hakaza umwe abandi bibereye ngaho. Hanyuma inzego zihindutse n'ahantu usanga abapresident babahindura turesimwa. Umupresident yaza wundi apresimwa agacazana abandi biwe. Igihugu umukuru w'igihugu atwaye amezi 6 agacabisa abandi birahari wangu muri Haiti. Yego ariko ubu byarahetse bari mu bindi. Urumva rero abakozi bakaba muyoro. Urumva bene ico gihe iyo ufisa abakozi bimbura kimazi ubu ufise umuyoro ugutwara amafaranga batariko barazana umusaruro utuma igihugu gitera imbere. Nico gituma mu vyerekeye gestion y'igihugu abategetsi ico basabwa no gukora kugira ngo abene gihugu baronke uburyo bwo kwikorera ibyabo batirukira leta. Iyo abanyagihugu benshi birukira leta kwirirwa bicaye kwandika iki gusa. Dukeneye igihugu giproduiza, igihugu kizani gihinyanyura ibintu hama kikagurisha hanze. None uraba ikirato nukugura hanze, aka nukugura hanze, ibi nukugura hanze. None twebwe tuduproduiza icunegura nukugura hanze. Icunegura abene gihugu bateza gutanga ikori no munsi bigira sinda bibazwa niki ubu ntabyo ngikontorora vraiment. Na wandiko ndababeshera. Yego ico nsaba gusa nuko abatware bacu babiraba neza kugira ngo abanyagihugu ntibanigwe ariko na leta ibeho kuko leta itariho nta kigenda. Nta kigenda kabisa. Nico gituma ministre wa planification, ministre ajejwe finance, n'ujya ajejwe ubudandaji n'abantu ubundi baba bafise temperature y'ukugene igihugu kibayeho bavunira akagohe none igihugu kitexporta kitarunga ikibintu hanze kibaho mu gushera ariko iyo ugurisha ibintu hanze ajya amadolari urayaronka aho se twirirwa turarira tuba tuyisasira. bavunira akagohe none bagira iki tuyaronke. Ndagusabe ubutunzi bw'iki gihugu
aba batunzi bafise ibifaranga n'ibiki bariko birukanga ha iga ni mwebwe bafise ibifaranga jewe akawiti stone ni kuvuga ngo ni nabifaranga Yes, kaya yeah, gatoyi yeah. atani cyo kamazi kajya se amafaranga menshi make uzobaza abandi uzobaza abandi urabe ko araho duhuri bavunira akagohe basaba yafise oya abo bayafise ni baze ariko bitegwa na politique nationale ukundi imeze politique nationale ifo kwiba politique nationale d'intéressement ituma babona makarusho uje yunguka iyo umuntu wo hanze azanye amafaranga akadandaza atunguka aca yigira je ivyo ndabifitiye experience kuko hari habo nigeze kuzana tabazana umudagi ikindi gihenzana umugande hanyuma ndabatembereza ndabereka hose icyo gihe nari ngishushe nkiva muri bijya by'ubutegetsi hanyuma baca bambwira ngo stay home nguma muhira baca ndabaha imodoka n'umushoferi barazunguruka za Buyenzi za Bwiza baragenda mu mamangazini barahaguruka bagenda mu mabiro hirya no hino bagarutse bambwira ati jewe nditahiye kubera iki aho bashika bose bavuga ngo ushaka gukora iki nshaka gukora iki mpa mahera ndakwereke nuko birukana abantu umuntu gatangura kumwaka amafaranga atanicura mu marira abantu bikika ngaho basaba amafaranga ugira nico gihugu cyonyene kimeze gutyo ikibi nuko bakavya burya nta mwongo buri satu bidahizwe uya none ahanyene turi aha jewe ntwicaye aha muri iki gihugu cy'u Burundi barahara ariko je vraiment ntabonze urazi ko nisaziye sinciruka cyangwa waze kubavuga ubazi oya jewe ntuhavuga none vyo ntwari cyo ubu hari ico ncera akantu wagumye uvuga uti harinda kuba igihugu icyuka gituma abantu bahahurumbira ewana wewe uri secrétaire général de l'État nyene icubahiro nguriye muzicare mu vyiki arafise abakozi murafise abakozi jewe sinshaka kwivanga mu bitanda Honorable Sizohagera harakagohe ugira uvunira abantu bitwa ko bateza gutanga ikori mugabo bakigira basinda bibazwa baba mu bakuru canke mu bato imbere yuko kimbure nishura kuri ico kibazo nagira ngire ico nshikirije ku byo president Domitien aje kuvuga kandi numva na jeno mu bisanzwe kwa gutanga ikori canke ku mwene gihugu ateza gutanga ikori nibaza ko byukuri aho tugeze nta numwe ata ayo makuru atayafise mugabo nkuko abivuze hari ico leta yategeza gufasha kwameliora le climat d'affaires. Le climat d'affaires ituma umutoza kori ashobora kumva yuko nawe ari umupartenaire. Aho nagomba nsabe ko kimbure mu ntererano au niveau ya ministère ijejwe les finances bakoranye na Aubert bogira ibyo no nibaza ko bamaze kubigira ariko bogwiza amahuriro hagati yabo na les contribuables abatanga kori yego bakumviza n'ivyumviro vyabo kuko hari n'igihe usanga muri ntuze yabo bariko barahura n'ibibazo bagwiza ikiyago hagati y'abatanga kori n'abatoza kori yego ivyo vyotuma mu bisanzwe abantu babikora pa yuko bumva umengana igihano mugabo bakabikora kubera ko umutima ubikunze hakaba vy'ukuri kiganiro hagati y'abatoza kori n'abatanga kori ubwo bucuti relation zikabaho bakabonana nk'abapartenaire ntibabonane nk'aho umenga ni bariko barahigana nk'abakeba no bakumva yuko bose bafise bose ari abakozi b'Imana basangiye la même mission d'accompagnement umwe hakaba vy'ukuri kugurura ico kiyago naho nibaza bijya president de mission ariko aravuga byo kuduza amakori canke kugira ante bashobora à travers y'ivyo biganiro bashobora kumvikana kuko nkuko babivuga iyo amakora bayimurengera naho leta hari gihe ishobora no kutaronka ayo mafaranga parce que abantu barananirwa hanyuma bakabivamwo ariko habaye ibiganiro
boronka bahuriza hanyuma leta ikabaho n'umudandaza nawe canke wari muri ivyo bikogwa akagira. Ikigira kabiri ni digitalisation. Ndazi yuko muri leta bariko barakora uwo mugambi. Nibaza yuko umugambi wa digitalisation ukwiye by'ukuri gukomezwa cyane kuko novuga nti igihe twobishika ko hoba kwagura l'assiette fiscale. Uno munsi nibaza igituma n'amakori usanga yabaye menshi nuko baguma batoza kuri babandi nyene kandi hariho abandi bariko barakora mugabo badatanga amakori kubera ko badashikirwa. Nkavuga nti habonetse ingene bagura l'assiette fiscale abantu batanga amakori bakaba benshi cyo gutoza amakori mu buhinga bwa none egome nibaza yuko byo nafasha meme na inclusion financière kuko nibaza ko mu gihugu cyacu ibijyanye na inclusion financière turacari vy'ukuri hasi urugero rwacu ruracari hasi. Rero mu gihe hoba ubwo buhinga bwa none bwo gutoza amakori bwo kuriha amafaranga bakayarihira mu buhinga bwa none abantu batirirwa baratwara amafaranga mu mifuko amapema yose akabera mu mapema mu buhinga bwa none ikori uriha ibintu ari udandaza itomati bakamuriha ku telefone. Nibaza yuko ivyo vyogira ingaruka nziza cyane kubijanye n'iki gikogwa cyo gutanga amakori. Ego nagira ano nashaka intererano kwe ndabifise. Urabona twebwe muri transition gihe twari duhari turi muri ryavurugu ibi byerekeye development n'ukuri sico cari kituri mu mutwe kuko nta igihugu ntigishobora gutera mwebwe byari imfata kibanza nyine uretse no kuba imfata kibanza ahubwo hari ibikorwa tugomba kurangura kugira ngo igihugu kive mu kajagari kije ku murongo kwari ugushayura nivyo kandi twarabishoboye kwe yego pe muzompa amanota washaka yego. Hanyuma inyuma y'ico gihe tugomba guhindura disk tukumva yuko tuvuye mu masasu twinjiye muri economy. Hariho abantu bamwe jewe mu mbabarire kubidudurira ko hariho bamwe tuganira inyuma y'imyaka 10 ukibaza niba twaravuye mu ntambara niba tutavuye mu ntambara. Tukiri mu ntambara ntituzoba developer. Kugira ngo igihugu gishobore kuronka amakori il faut yuko activité muri iki gihugu de production ziba nyinshi. Mukagira abantu 5, 6, 8 bakora ama activité commerciale cyangwa de production gusa muri iki gihugu ntaho tuvuye ntaho tugiye. Il faut yuko abantu baba benshi bakora activité nyinshi kugeza igihe beexporta icyo bashore hanze ni absolument ni kintu gikenewe. Nta gihugu gitera imbere kidakora exportation. Amadollar ntituzoyaronka akwiriye ata exportation dukora. Ubunyi chance dufise nuko hariho tujya tutumine son excellence yirirwa aracungira hafi ariko transformation ngaha hakuna kuvuga ngo tujya tuntu ngo acungira hafi nuko ndatubona ndi kure tubari dutoya ari kuri hafi tubatune hafi nituni ndabibonera muri televiziyo ariko biraboneka yuko kameme hari hakarusho urabona twavuye kuri 7500 muri marché parallèle utugeze muri 5800 ujya hari hakarusho ubu excellence tera imbere go ahead c'est très bien. Hanyuma tubandanye muri iyo nzira kuko tutavuye muri iyo ngendo y'ukuvanga politike n'ubu budandaji burya ça ne va pas. Yakeneye ko haba umurongo hakaba des activités politiques zimeze neza zihembwa neza. Je dis bien zihembwa neza. Hakaba na des activités génératrices de revenus ziteza imbere umuntu akagenda akakora inoti zikinjira muri caisse de l'État twende. Ngaha mu Burundi dufise atunyinshi. Dufise des minéraux, dufise l'Olac, dufise Congo. Tunakosa nini? Ikindi nensistako. Amashuri s'il vous plaît.
amashure yacu ni poto ndego pe je sintinya kubivuga biri kuraraba ufate abanyeshuri bahijeje université secondaire iki uze kubakoresha examen yo kuza gukora imoyera yo kuza gukora iki usanga wapi c'est quoi cette histoire c'est quoi iyo kugira ngo tube compétitif hanze je mumbabarire hanze ndabona abantu benshi akiyonfe passer les examens etc abantu bakireyishisa b'abarundi nababize hanze naba ubona bevoliwe ukundi apana muri aya mashuri y'iwacu il faut revoir ico kintu twebwe uko twiga waheza secondaire primaire igifaransa ududubiza secondaire none amakori arashobora kwica indero gutyo none la production c'est quoi il faut gukoresha ubwenge ugakoresha n'ingufu udafise ubwenge wokora iki reka mpindukire kwa honorable Sinzohagera dutera dusozera minota 10 tuba dusozera kino kiganiro ariko tuze kuri aka kantu kitwa mu gifaransa exoneration tuvuge uturusho duhabwa abagwiza tunga bamwe cyangwa abanyabikorwa bamwe kugira ngo habe amakora mwamwe badatanga cyangwa yose bayakugweko mwe murakibona mu gihugu cy'u Burundi. Exoneration kiri mu byo twokwita ni nka politique d'encouragement des investisseurs. Mugabo rero ikibazo yo gutera intege abanyamitahe yego kugira ngo bashobore by'ukuri kuzana imitahe bashobore gukora bya bikorwa président Domitien ariko aravuga ubundi mu isanzwe nta gihugu na kimwe gitera imbere sans industrie. Ibyo twoba tuko turarota igihugu nta gihugu na kimwe gitera imbere ata industrie ihari, industrie pour la transformation, kuko turashobora kwimbura ni vyiza mugabo mu gihe tutatransformye ibyo twimbuye nta valeur ajoutée ujya mwimbu uza guhingura umwimbu. Rero ama exonération en soi bivanye n'ingene leta iba yifuza kushiraho un bon climat d'affaires ivyo irabigira igomba korohereza abanyamitahe yego ibyo nta ngorane kabaho uturusho yego jusque là nta ngorane ihari. Ikibazo kiza kuba mbega ujya muntu twahaye akarusho ubwo za entité dijejwe lo suivi kuko kugira tuguha akarusho hari ivyo wemera nawe uzokora mbega bijya yemeye kazokora yarabikoze cyo ni cyambere. Kigira kabiri usanga kica cononekara nigihe twamuhaye akarusho imyaka 5 dufate canke imyaka 7 imyaka 7 yahera akacaza gusaba kandi karusho kindi imyaka 7 none azotanga amakori ryari kuko naho nibaza haca bikibazo donga kamira mu karusho ari umuntu aguma yama mu karusho asaba karusho mbo je nibaza ngira si ivyo ngaha mbo reka dufate kandi byo mu bindi bihugu loin twizere ko ngata bihari president ayizeye ibi turusho mugabo mwubaho naho hari kibazo exonération en soi nta ngorane yarimwo mais le suivi iyo exonération tumuhaye kuko hari n'abahabwa ama exonération bakaca bayikoresha n'ibyo batayisabiye bakaca bikika mu kimukiza ugasanga n'ibyo atenda kurira amakori arabivangitiranye na exonération ikiringo cha exonération cyahera akaca adribla agaca ku ndongozi kanaka ati urabona inyongera ikiringo mukamwongerera imyaka 5 imyaka 10 yahera akaza n'indi myaka 10 none azori ikora ijana. Ariko honorable ubu turi ngaha abo bakuru bose uri kuravuga bari ngaha uri kuravuga uti ikibi ntiyari ntikara ku karusho ikibi nabajeje gukurikirana ngo barabe nimba ibigenga ku karusho byubahirizwe nuko baraha bavunira kagohe bakora iki ugomba mpave mvuga nka président Domitien wari umuvugizi wa leta nyine cyubahiro ngo ujye hajya muragenda mu bivugana mugabo icyonzi amakankayo ariho aho usanga by'ukuri leta yagize akigoro k'imyaka 5 imyaka 7 ko bwatoke reka twakompanye uno mu investisseur kame mu mugambi yazanye ni mwiza tumushigikire tumuherekeze turemeye guheba amakori inyo myaka 7 kuko turabona kameme yuko niyatangura kwimbura leta izoronka akarusho ivyo leta igahumiriza kavuga ati nawe reka tubikore
barabikoze inyuma y'imyaka 7 ukadubona aragarutse ngo urumva ngo hariho ngo ibindi bintu ngo urumva ngo nyongere yindi myaka 7 hanyuma nyene icibero gasanga araremerewe akaca sinya. None kuri ico kintu President Ndayizeye ikintu cy'uturusho abo bantu byoshika bakaguma basaba uturusho kugira ngo bahombererezemo amakori kandi bari bagize kugira ngo baborohereze mu gushinga imitahe ngaha hari cokogwa wowe ushaka kungora aho bikorerwa ntuhazi si muri leta hagiye nimwe muba muri conseil des ministres nimwe mubiba mubirabira ififi yuko mwanka kugira ngo azovyisinye mubirabira kure none ikindi kintu cokogwa kugira ngo ntibabe no kubyanka point il faut réguler ça nta bindi nta kuko nta uzoza kugufunga nguranse ika nta uzoza kugufunga nguranse wo mubwira uti itegeko ni riba ryanditse wewe wararangije igihe cawe point niba wahomvye ugara nuko atabyushoboye haza uwundi niko bimeze burya ndababwire kugira ngo dutere imbere ifo une rigueur ubandanije ugatetesha abantu ni kujya ufyinisha umwana uzanye ibintu byo gukara rero muri ivyo bintu absolument tugomba gukara kugira ngo dutere imbere tugomba gukara kugira ngo abantu barondera uturusho niba bakumva nabi none ntibashaka abanyumve nabi après tout ndashaje mais nukuri ivyo nivyo il faut réguler cela il ne faut pas kubireka bikaba byinshi hanyuma ukaza kurira ngo vyanse gutayi wowe ubisinya ari wowe uvyemera ibyo ntibifata na gatoyi kandi nivyo biri mu bintu bidekuraje abantu bagira bati none jeho kuki kandi ndakubwire burya ibi bintu ntibigoye muri iki gihugu nakantu nshaka kongerako jewe urabona nabaye vice president umuhutu na uyoya n'abasoda b'abahutu bari bahari kwari kwa kundi nagombye gusereka kugira kuriya nyene hago gusereka kugira ngo shobore kumvikana n'abantu mbe hagati na hagati kugeza igihe bagira batujya muhungu n'umwana mwiza sibyo haragera igihe le 1er mai itariki ya mbere urazi za kosibu zande bijya umunsi mukuru w'abakozi ujya umunsi mukuru w'abakozi bose bandungikira ama message ngo kongera umushahara ico nakora nafata nk'iminsi 2 imbere ngaca mpamagara bijya confederation syndicale du Burundi hariho n'indi y'aba boss tukicara tugaharira umunsi wose twise abaministre batatu bakatubwira ibibazo byose bafise tukabahinyisha baje batubwira ati umva twavyumvise ariko twebwe ntidushobora kubibwira bari abandi rero mutabibibwiriye twebwe turihorera ariko twavyumvise wacha tubahamagara tuti bazane nabicarika hajya muri conseil des ministres nibo bicara mu bibanza by'abaministre bari 29 29 umwe akavuga abaganga bakavuga abanyeshure bakavuga bavuga nk'amasaha 6 mfata note abaministre nibo bicara inyuma jewe barankariye ngo president ngo uronona amafaranga yambayenga aho ni wayononera iki nawe nawe uratangwe ku mucamanza sibyo ntayo nonona jewe narabasiguriye ndababwira nti umva mwabagabo jewe imbere yo gufata mission tufata ordre de mission ko imeze tukarungikira ambassadeur akaca dukorera amahoteli akaturungikira ibiciro byose uko bimeze refre tugaca tubirungika muri ministère des finances mugaca muduha ayo mafaranga abaye make turababwira ko yabaye make kuko byaranshikiye nko muri New York amafaranga duherana gutyo kubera na hantu hazimba cyane nigihe hari abantu benshi salaire zira plutôt les loyers n'ibiciro biraduga bikaba multiplié par 2 tout hanyuma
nkabibabwira ndabasigurira ku buryo nabahaye mission z'amezi 6 bararaba ntumva rero mwabagabo muri ko bavuga ngo ndayonona mwabonye icyo ndayakoresha rero niba mudashaka mumbwire jewe nigumire ngaha niba mwambwiye ngo mpagarike inamba nkaba nirirwa ndirukanga jewe ndigumiye ngaha ariko ntimuzoze kudedeba imbere yanje ngo vyananiye baciye bambwira ngo bani bandanirize ambwiye ngo ibandanize ko nabo bari bakeneye amahoro rero burya hariho ini complicité ishobora kuba hagati ya leta n'abantu jodi n'abantu kugira ngo habe ini limite de dépenses kuko kugira ngo dutere imbere mes chers amis tugomba kugabanya ama dépenses nukuvuga kujya kw'abashinwa bahora bambara twadushati kuri Mao Tse-tung twebwe ngaha anyuricara ugasanga umuntu ashaka kubaho nkanuze nk'aba Rothschild bari abandi ntavyo tuzoshobora ndakubwiye nuko abantu babeho tugomba kupanda pole pole ariko caisse de l'etat inaja ibarabara ligakogwa ntoze aya internet igakora ijana ku ijana hanyuma les affaires ntushobora gukora les affaires muri iki gihugu udafise internet imeze neza iyo uvuye muri Tanzania ukinjira ngahi Burundi les prix ni multiplié par 20-30 none ivyo bintu ni ukuvuga ko bizimvye cyane ngaha kubera iki nuko babizimbuke rero c'est possible kuko je hari habo twahaririye ne bagire gute kugira bizimbuke ega nako nyine bakeneye acha ntibivugirwa ngaha oya izovugirwa ahandi ego pana ngaha urakoze nibyo general Jeanke mfise umwana yize telecommunication il a fait l'étude kuva muri Afrique du Sud kuduga kugera muri Uganda abantu bivugirwa rero birakwiye kuhavugirwa oya pana honorable Sinzohagera dutera turangiza ikiganiro mu minota 3 araho uvuga uti harakantu muri kino kiyago cyo mwana masengesho yakavuna musase numva ntogena ntavuniye akaguha bacanke bariya kugira ngo abantu bose bakore bumva ko arabakozi b'Imana mu byo gutoza amakori no mu kuyatanga kiretse ngize une répétition de moi-même ariko icambere nuko bano baho bose bari ngaha n'abakozi b'Imana cyo ni kintu gikomeye cyane kumva yuko uri umukozi w'Imana no kuvuga yuko buri au service y'Imana yaremye kuba rero au service y'Imana yaremye novuga yuko ari umuhamagaro bisa yuko by'ukuri wumva yuko uhari kugira ngo bakorere mu cyongereza nkuko bakunze uri civil servant ukorera abene gihugu uri umusuku w'abene gihugu nibaza icyo ni ikintu gikomeye twotahana kuko nitwatahana icyo kuba umukozi w'Imana uzi kuri kurakora abene gihugu mbega abene gihugu kugira ndabakorere neza no bigenza gute aho rero ukivuga ati amakori niyo azotuma ndabakorera neza muri icyo gihe rero wumva utashira umukozi w'Imana uzi kuteza gukorera abo bene gihugu kandi kugira ubakorere uteza kwegeranya amakori hanyuma ya makori akacagaruka akabafasha hanyuma abene gihugu bakanezerwa abene gihugu bakagubwa neza hanyuma nabo nyene iyo babonye by'ukuri ibikogwa bibagarukako iterambere ryabavuye ko ribasubiyeko baca banezerwa rero naho nibaza bano bubaho bose bari hano bumve yuko by'ukuri n'abakozi b'Imana kandi tubikore atari uko ari itegeko umenga igihano kuko gukora ikintu umenga ni igihano navyo ni ngorane ariko tubikore avec cette conscience ego turyohewe tubinezererewe yuko by'ukuri tuko turakora igikorwa twahawe n'Imana murakoze harabusa bigihano bobo ibihano no mwijuru birabaho mugabo ibyo sije ndabijejwe ko dufise kizigenza se barundi kerega ntiyambarira inkota ubusa none se ijambo ry'Imana ryavuze yego abo bikeneye ko bahanwa bakubitwe ku ntoki rega umuvyeyi arakubita umwana atamwanse
umuvyeyi gukubita umwana si icaha ni kugira ngo akugorore. Rero nimba yabonye mu bana hariho yo kubita inkoni, ntumva umenga nk'umuvyeyi acareka gusa gukubita ahica. nawe wo basabiraga kubitwa hatica mugabo. Yego erega ahatica ni sawa. Abariko aragukosora gega gukosorwa ni vyiza, mbeko mwe nka gukosorwa ni sawa. Je niko ndabibona. Urakoze cyane honorable. Ariyo president Ndayizeye, hariho abatoza kori tugira turangize n'abatanga kori, birashoboka ko baba bakundanye bagakundana abatanga kori n'abatoza kori? Ubundi bateza gukundana ko bigomba kugenda. Sinzi n'igituma bagomba gutinyana kwe. Jewe hari igihe nigeze urumva haize nk'imyaka 3 hari hageze ntangura kubaza kontable wanje ndege ntiboza kunkontorora kugira ngo menye utwo nsigaranye. Ntatangura kujya mu bitari vy'iwanje. Yaragiye arabivuga muri Obere bavuze ngo ashiyo mugabo kweri kabisa. Ariko wisabiye ko batangura kugukata. Yego kweri ni nabivuze naivema kandi j'étais sérieux. Ariko warayabona nayo bakata. Oya nuko mu mwaka wahera nari ayatari gwanje. Mbawurije kuza gufatira indi deni. Ubu munsi sinashaka ico gihe sinashaka kongera gufata ideni. Nashaka njya yiwanje ariko birashoboka rero gukundanisha abatanga kori n'abatoza kori. None urumva umutoza kori n'umutanga kori barabana, nta numwe azevita uwundi, nta kamaro kuko bankana rero ahubwo bagomba gukorana. Abazi ubwenge buhanitse ariko budari bwiza usanga ari bari complice. Abana mayeri usanga bari complice. Ibyo nabyo si byiza ariko ifo kuba controle kwe kuko burya leta itaronse uburyo nta kigenda. Jewe ndi convaincu yuko